Maviyose agufukamire igikomangoma Yesu shiramanga kuko ndi kumwe nawe. Shalom shalom. Abarundi kazi shalom shalom. Niho muri ndi wa undi sinahindutse ahubwo narongereje. Kubw'ivyo Imana ibahezagire. Wabaye rurero cyane ariko urugendo rwoba rurero ariko ukashika amahoro. Icyambere nari nkumbuye igihugu canje cy'amavukiro. Amen. Mu mahanga ni mu mahanga. Hama nari nkumbuye umuryango wanje duhereye kuri mama Kipenzi yashitse ngaha tukagenda ahubwo nacashika. Uyu niwe iyo ambuze iminsi ibiri abaza abagenzi banje ati mbega umuhungu wanje arakomeye, niwo uyu. Mungu akubariki sana. Kuza nyota ya mataifa. Amen. Tukaba dushimiye umutama wacu, papa wacu yararenganye ariko twasiganye umutama, ariyo mutama Kidogomba, twabanye neza nawe yahashitse, tumukomera amashi menshi cyane. Mutama shika ngaha. Uyu mutama ni ncabwenge ikomeye cyane. Mungu akubariki sana. Hama dukenguza umwanya turashimiye abavukanyi bose n'abashikanje bose bashitse ngaha. Namubonye na Nyovu y'Ikiganda. Nyovu y'Ikiganda namukeneye ngaha gato. Nyovu y'Ikiganda wasigiye ibere. Baba Nyovu y'Ikiganda. Mungu awabariki. Turashimiye sita wanje Redegunda ari harya. Badukenguza umwanya gatonya. Turashimiye sita wanje Anita namubonye hajya. Turashimiye brother wacu mukuru Pascal. Mungu awabariki sana. Icyambere novuga yuko ntashe mu Burundi, ntashe muhira. Hama ikigira kabiri sintashe nk'utashe, ndabazaniye akaganuke. Kiyo mvuye sinagiye kwicara, narakoze. Aho mu myaka itari mike nari maze Buraya muri Australia, nagerageje kushira umuziki wa gospel hariya kuko nasanze abantu barajyana, nikamusha Genzi vijana wakasimama. Aho hageze igihe mu mwaka wa 2025 ariho mubona narose award y'umuririmbyi w'umwaka. Sinayihawe na kampuni, nayihawe na leta ya Australia. Si kampuni yayimpaye, ntituvyitiranye. Kubw'ivyo rero ikigira kabiri ni ile ruga ya mwaka wa rurimi rw'umwaka, Mega Gospel Festival. Ni giteramo natanguriye mu mahanga, maze kugikora mu ntara zibiri. Ni giteramo mpuzamakungu kizamwe abantu bose bavuye mu mpingo zitandukanye, America, Canada, Europe, hirya no hino. Maze kugikora muri Australia ibice bitandukanye, ariko naravuze ati mbere yuko mbandanye ibindi bihugu America, Canada n'ahandi, ntegezo kumanza gutaha muhira, nongere mpure na bamwe twahimbariza hamwe, twongere turamukanye, twongere twibukanye bya bintu. Suko nyene none Mega Gospel Festival burya hari impano nyinshi cyane zidakura kuko zidashigikirwa. Hariho nabandi bashobora kuba bafise impano ariko ntibashobore kuzigaragaza kuko ataho bazigaragariza. Hakabaho nabandi baririmbyi bashitse ahantu Imana yabashikanye badasubira guhindukira inyuma, bacavuga ati twashitse ugasanga bagize n'akagwi kabo. Ariko Mega Gospel Festival turondera impano ibishoboye, hama tukayiha platform ikagaragaza impano, kuko iyo utavyara uburi ngumba. Sasa sisi sio matasa wa industry, tukeneye kuvyara tugire generation yindi, kuko yatumye turirimba ibikorwa byacu bikamenyekana, nishobora gutuma n'undi hanze undi muririmbyi ibikorwa bimenyekana. Rero Mega Gospel Festival irahakana kwigungana ivy'Imana yagushizemo mu buririmbyi. Twebwe rero twahagurukije iyo platform
si yo mu Burundi niyo kwisi nzima, kandi Imana ishishikariye ije imbere. Ora n'ubu urugendo rwabaye rurerure, nta nyambo ibura gahonze, mu rugendo haba ibibazo birebire, ariko twarabonye ukuboko kw'Imana. Ivyo vyonyene iryo ryonyene rirahagije. Je nibaza yuko Mega Gospel Festival ntabwo ari n'ihuriro ry'aba East Africa gusa, ni ikintu mpuza abazimbabwe, aba South Africa, abazungu, abantu bava East Africa mu bihugu bitandukanye bya East Africa, kugira ngo ijya relationship ishobore kuzana uwepo wa Mungu, ishobore kuzana iyindi ntambuko. Rero bisobanurwa gute icazanye hinduka kw'ico kintu, endapo n'abandi bo barakora, ariko nuko nazanya akabijya hahuza abantu batandukanye. Nibaza abazungu murabazi, kugira ave muhira akuzanire award nuko ababona yuko hari ikintu washoboye gukora. Bisobanurwa gute impano zose z'abantu baba West Africa, East Africa turazihuza kugira ngo duhimbarize hamwe, kuko umoja ni nguvu, fahari ya vijana ni nguvu zao. Thank you. Ndizere ko vyari bigoranye ubwa mbere mu gihe Maguru Music International ariko Ruganda natanguje hariya itari bwabe agree muri leta. Rero twobishimira Imana mukanabikomera amashi ubu agree. Ubu rero ngiye kuzotangura no gutumira impano ziva East Africa zikaja i Buraya zikavuza umuziki zikagaragaza impano. Ishambere nashaka kuhera kusho wahereyeko cyo kuvuga ati hari audience nasize ngaha, mbega hariya audience yageze gute. Novuga ko Imana itanyimye. Audience fise muri Australia ni nini cyane mu ntara zose z'igihugu ca Australia, aho nsazo nkora, kandi ivyo byose nabikesha Imana, kuko atakibali ntaco havukora, atakibali c'Imana ngo byave byumvikana. Hari ababikora neza, banashima bakaba baririmba neza, ariko tuba tufise ikintu gusa Imana yatubwiye ataho muzoshika ugahonyoza ukuguru shika pare. Mu Burundi dufise impano zikomeye cyane, dufise abaririmbyi bakomeye cyane. Ni kimwe gusa dusenga Imana kugira ngo Imana iduhe kwagura, kuko muziki w'u Burundi urashobora kuba umenyekana ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ibikorwa byawe bimenyekana, ugasanga East Africa biragorana. Rero ico tukeneye ubu tufashana nije n'amagenzi wote twinjire East Africa, kubera bidashoboka. Ishambere akabijya no uvuga uyu mwaka hari indirimbo naririmbye ati mudani ho wakati ni ho injili itawale wa mshosiki kila wenye pumuzi walisifu jina lake. Majenzi wa Yesu tusimame imara, tuwapo tunakusifu, vipofu waone. Akabijya rero nuko tugiye gutangwa kuririmba abagwayi bagakira, tugiye gutangura kuririmba impumyi zikabona, tugiye gutangura kuririmba abafise ibibazo bakavaho bishuwe. Ico ncambere. Ikigira kabiri, muri Mega Gospel Festival buri ntara mu ntara zitanu ziza z'igihugu twatoye umuririmbyi umwe akorera hariya mu ntara bikora neza, azoza guseruka ayi Bujumbura. Akona kandi bisobanurwa gute, hariho ukuntu umenga uburirimbyi, hariho abaririmbyi b'Igitega, hariho abaririmbyi b'Ingozi, hariho abaririmbyi ba Burunga hariya iwacu Nyanzarake. Jesi ni Nyanzarake center, ni hajya ku Muyango radugo ufata imoto. Rero bisobanurwa gute, ubu dukeneye ko za mpano nazo zimanuka mu gisagara, abantu bagasangira stage, abantu bakagaragaza impano. Hari impano zishobora kuba ziri hariya tutazi, ariko zije so ufasha abantu bakazimenya, abasupportinga bakazisupportinga, abantu bagahimbariza hamwe. Ivyo vyonyene birahagije. Bisanzwe rega abaririmbyi bose sibajya mubona ku mafraya. Hariho n'abantu baronka ama invitation ya private, rero hariho ama surprise muzoro mutari mwiteguriye. Rero ivyo navyo ntibyo batume muvuga muti hari abaririmbyi tutabonye n'abandi. Hari abandi bashobora kuba surprise mu biteramo. Ku mukristo abushitse kirazira kwinjira mu ishengero atashika ngufise. Uri umukristo abushitse ico kirazira. Rero ku mufanzi w'umuririmbyi kirazira kwinjira muri concert y'umuririmbyi wemera ukunda ata ticket ufise, kuko umuririmbyi arafise ishengero. God bless you. Azokwinjira kurangahere. Twagize nomo azoba ari 5,000, babandi rero bavuga bati jewe nkeneye gufata ikibanza ciza 50,000.
Oya sino kwidandaza kuko ndibaza abarundi mu mpingo zose z'igihugu baranze. Ahubwo nje kongereza iterambere mu muziki w'Uburundi. Ahubwo ndibaze yuko ari ukubatera inguvu ndetse tureke no kuba no vuga iki n'ikindi. Narababwiye ko ubu ari byiza ko turirimba twongera tuna supportinga imbona kazoza. Nkuko vuba mu minsi mwarabibona ko nariko nderekana ibintu by'uburimyi n'ubworozi, nariko ndakora umuririmbyi iyo afise ikintu kanaka gishobora kumushigikira mu byakora, ashobora no kwidandariza impano yiwe akayisunika ikagera aho yogera, kuko hari abaririmbyi bafise impano ariko bishobora kugorana ingene impano yabo ishobora kubandanya kubera ico ashaka gukora cyose nuko yomaza kuja gusaba umuntu kugira mufashe. Rero bisobanurwa gute? Icambere nje ni muri ya ntumbero nyene yo ku supportinga barumuna bacu ndetse no gusupportinga gospel industry y'u Burundi, kuko ni igihugu cacu dukeneye iterambere, kubona umuziki ugumukwiragira hirya no hino kandi ibintu bikagenda neza. Ndashimiye ibinyamakuru vyose byashoboye gushika ahantu. Ndashimiye abantu mwese mwahevye ibikorwa byanyu mugaheba amashuguri business zanyu mugashika ngaha. Mungu awabariki. Ikigira kabiri nariko ndavuga yuko nkuko bivuze dufise seminaire kuwa gatandatu buca mega festival iba y'abaririmbyi hirya no hino. Tuzoba dufise ibyo twigishanya, tuzoba dufise n'ibyo dushobora kungurana, tuzoba dufise n'izindi step dushobora kuganira ko yibi n'ibindi. Kubw'ivyo rero turatumira umuntu wese, abakunzi bose b'indimbo mpimbazamana. Hariho ikintu nama navuze ni umuntu atagukunda ntaco wokora kugira gukunde, ariko na bamwe batadukunda muzoze murunguruke kugira muzotanga inkuru, kuko ibintu bizoba bimeze neza. Ariko turizera ko abantu benshi bakunda ibi bikorwa, turabatumiriye mu bihugu mu ntara zose zitandukanye. Uwo musaza wari umusi mwiza. God bless.